umunyeshure wa mbere yashoboye kuronka amanota menshi kwijana dufashe ikibazo cyo kwandika n'ikibazo cyo gutegura ifungurwa ni umunyeshure yitwa Nezerwe Bestina. Uyu akaba yaronse amanota 48 n'ibice bitatu. Mu nteguro yiwe yashoboye kwerekana hariho ico bita mukeke hule ozepina. Tugorezanye urubanza rwo kuramura imikangara yejeje kwiga ivyumba byo gukinjika guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu, tukaba turamuye imikangara ishika 22. Uyu ni Gade Artemo Ndaruzaniye, akaba rero ari umuyobozi wa koperative One Touch One. Koperative rero isanzwe ifise ishure ryigisha umwuga wo gukinjika. Aha rero hakaba hari ku ncuro igira 5 bariko batanga impapuro zemeza ko abanyeshure bahejeje ivyigwa byo gukinjika. Ivyigwa rero bamaramwo amezi 6. Ndaruzaniye rero akavuga ko bagitangura bitari byoroshe kuko ibikoresho bitari borohera kuronka, ariko rero ngo aho bigeze ubu birateye igomwe kuko ibikoresho byose bikenewe mu gukinjika abasanzwe babifise. Dusubire tumwumvirize. Ivyo bikoresho gushika uyu munsi bimwe twabirongejwe kubera ko babonye ko dufise ubushobozi n'ububanguzi bwo kubikoresha neza no kubibungabunga. Rero gushika uno munsi tumaze kuramura abanyeshuri bashika 102. Muri abo 102 dufisemwo abarenga 40 bafise akazi baciye muri shure ryacu. Harimwo n'abari mu bihugu byo hanze, Dubai, Arabia Saudite, aho Uganda, hakaba n'abandi kumbure baraja no kuvuga bamwe bariho ngaha bafise akazi baciye muri shure ryacu. Kuvuga ko tubyishimira cyane kuba dukomeza gutera tuja mbere n'ivyo bikoresho kabe dufasha cyane gose kugira ngo tubereke ingene bakinjika mu buryo bwa kijambere. Userukira koperative One Touch One yagize icashikiriza. Dufise kandi n'indi migambi amande y'ivyo yuko tutegeza gufasha urwaruka mu buryo bwo kumunganira mu vyerekeranye n'imyuga itandukanye mu gihe baba badukundiye, kandi tukifuza ko ivyo vyigwa bitogarukira aha gusa. Twifuza ko vyoje hirya no hino mu ntara zitandukanye kugira ngo uyu mwuga utere imbere muri iki gihugu cacu. Abanyeshuri bahejeje ibi vyigwa byo gukinjika nabo nyene barashimira abarezi babo kuko ngo ataco batakoze kugira ngo babashikane ku bumenyi inyakuri. Aha rero bagasaba n'urundi rwaruka canke uwari we wese yumva abishoboye kandi abishaka kuza kwiyandikisha kugira ngo yige umwuga wo gukinjika. Ndashimira umwigisha wacu, abo twari kumwe twiga, nibamfashe tumukomera amashi kuko yakahoze akazi katoroshe. Twaratomboye tugira umwigisha abimazemo igihe kinini, yakoreye ahantu henshi n'abantu benshi batandukanye. Ibyo nabyo twebwe ca tubigiramwo akunguko, kuko yaratubwira ati uri imbere y'abanaka wifata uku, uri gutegura ibi ubitegura uku, utegurira ahantu hameze uku. Nukuri turamukengurukiye, Imana ibandanye gushobotse. Turakengurukira n'abandi bakoranye mu kutwigisha, batubwira ukuntu twitwara. Mu by'ukuri komite y'ishuri yose turayishimiye, Imana ibandanye bahezagire. Turashimira na mwebwe mwaje kudushigikira, abavyeyi, inshuti, abahoze biga ngaha, mwese Imana nibahezagire.
nagira ntera kamo mbona harimo urwaruka rwinshi n'ababyeyi murahawe ikaze batwigisha ibintu byinshi wibaza ko ari ibyo gusina uzohaca iminsi ibiri urabe abantu bifuza kwiyandikisha kugira muze mwige namwe murahawe ikaze mu k'umunani baratangura nimwitinye nobatera akamo ko umwigisha dufise arabizi kandi arabikunda umuntu wese uko aba ari kose naho uzi utazi gufata imbugita naho uzi utazi gucana imbabura usohoka co kimwe nawe ibyaba azi byose arabiduha mpagaze hano kugira maze ntereye intege kuri wese uzotuma usuzugura umushahara muga ntuzosuzugura akazi niba gasuzugura inzara yo ntizigira igusuzugura icyo ni cya mbere. igira kabiri ndabona abajene sokeye rimwe baracyari bato cyane kuzungakana mu muntu ni byiza birashobora kukurenganura abapolisi mu gihe bagize umukwabo mugabo ibindi nyine by'ingirakamaro gutunga permis de conduire naho nyine ni byiza ariko ikindi nacyo ni ukongera ko mugerageze nubwo utabona inzira na pasiporo ni byiza kuyitunga kubera ibintu twiga hano bigarukira ngaha ibi twavuze ngo ni aperitif iki n'iki gushika kuri dessert atari umuzungu aguhamagaye kugira ngo uzoronke umwirabure wo ngaha nyene azoguhemba amahera wifuza bizogorana mugabo ni waja hirya canke ugafata urugendo uzobona yuko ibyo wize ari iby'ingirakamaro. N'abanyeshuri batari bake bahejeje mu myaka iheze bakaba rero bari baje gutera iteka bagenzi babo. Aha nabo nyene bagize icyo bashikiriza ahanini nabo nyene bagashimira aba barezi babigishije. Bya bintu byiza cyane kuko guteka wasanga umuntu agomba kubigerageza ngabo twasanze byo kwiyumvira byari bigoye bitabyoye n'ibyo twize. Hama naragira amayi yo kubimenya hama kandi binanshoboza kuba ndabikoresha ubu mu rugi wanje hari wandi yo kubikoresha iwanje kuko nicyo gikuru nabirondereye rimwe na rimwe uzandonka n'ibiraka byo guteka mwumve nyifatanye urubanza rwa dote haruheza ngumwe kandi n'umwanya mutoya. Ibyo rero ayo mafaranga ari muri bikende cyane yakura abanigiriye. Agomba gushima cyane umwevuye ku mutima shimira cyane Maître Artemon na Coopérative One Touch One yo yatwigishije ubumenyi. Nukuri no basaba ko mwokomera amashi Maître Artemon. Hama nagomba kandi guhamagarira urundi rwaruka goza kwiga umwuga kuko twese turiga tuba dushaka ubuzi bwo mu biro ariko ubwo buzi ntabwo twaronse. Aje mumbona ngaha ndafise diplome yo muri université Martin Luther King yo muri hotellerie. Kare je nari nzi ko vraiment nzocanja gukora mu biro. Twese twiga nzi ko nzocanja muri tourisme. Je narahivugira ati basha nzocanja gukora hajya. Ariko nasanze bidakunze. Hama nkaba ariko nshima ngo ngeze umunsi no batakuhaje mwige kuko twige kwiga byinshi imyuga myinshi itandukanye kuba n'ubuzi uzoguha akazi. Ndumwe mu bagiriwe amahirwe yo kwiga yo guca mu maboko y'umuvyeyi mubona ngaha nukuri n'umuvyeyi koko n'umuvyeyi yaranyigishije aratwigisha ata kintu na kimwe yizigarije. Ibyazi byose yarabiduhaye kandi n'ubu aracagerageza kubikwiragiza mu bajene
mu rwaruka rwose rwo ngaha mu Burundi. Nava kwiga ku ishuri Trezere Kahansangi, nshitse muhira nkaca nshika nduga kwiga kw'izindi, amezi 6 yose ndayamara. Kandi nahejeje ishuri nize informatique de gestion, ariko diplome ya informatique de gestion iri mu nzu. Uyu munsi ndiko nkorera kuri certificat nakuye ngaha mu maboko ya Medi. Nukuri nize igiciro. Abazi ngaha muri Croco Brasseur niho nkorera, muzohasohokere muzokumviriza. Muzokumviriza ngaha muri ville musi y'ikiraro, muzokumviriza. Muzokumva neza yuko vraiment maître n'umuvyeyi koko kandi arigisha. Naje mfise 0, donc naherewe muri 0 kubera yuko hari abaza bafise amaresitora baje muri fisi. Donc naje kwiga guteka, narize ibyo guteka muhira, umuceri n'ibindi byo duteka. Ngashitse ngaha ndahungukira ibintu vyinshi, ndugura amatwi ndiga uko ibintu vyitwa, uva hari igihugu biteka mugabo ntuzi ngo twakuye, ariko ico gihe narize. Nukuri nashaka kubabwira ko kuva duhejeje naciye ntangura gukora ibiraga vyo guteka. Aha hariye ugakora ibi ukanka gushorera ubwo ati dukorera ibi, dukorera amagato, dukorera keke, dukorera tuzana ibitumbura biraryoshe biragize iki. Nahora nzagura ibitumbura ku botike kandi sinazigorera byo sinavyitaho. Aya mashuri tuba twarize niho bazigishije guteka ibi, guteka gato canke guteka icapa canke guteka ibitumbura canke guteka ibi n'ibindi. Oya uriganye n'indomo kaboro kugashira mu mutwe mukandika kumpuze gurupapuro. Mugabo ubu narutse mu vyinshi kandi bagutumiye mu biraka ugacu uronka amahera ari hejuru y'ibihumbi 100 uroze ku musumba. Nibaza yuko ayo mahera atari amahera make, namwe bishingira intare. Rero ahantu haramfasha cyane rwose, numva n'abatumirira kuza kwiga kubera iyo utize ntacu umenya. Kandi nuko bagenzi banje bagiye barabivuga, ibindi twiga mu ishuri n'ibiki ushobora gusanga atari ico uzobikoresha, ugakoresha umwuga. Eka na bamwe mu bavyeyi bari baje baherekeje abarerwa babo kuraba ingene bakoze, bagize rero icyo bashikiriza nabo nyene bagasaba urundi rwaruka guhurumbira umwuga wo gukinjika. Umunezero kwibana ni kuri iyi koperative One Touch One. Ni umunezero kuri aba banyeshuri bahora bahiga. Ni umunezero ntuhavyumvise cane cane no kubahaciye uyu munsi bamaze kugira ico bamaze gushikako. Ni umunezero ku bavyeyi canke ku nshuti z'aba bantu bagize iyi formation. Rero ari umunezero tunezerewe twese, mumfashe dukomere amashi Imana. Banyakubahwa murongo iyi koperative, numva ivyo novuga ari vyinshi, muga nogarukiriza ku majambo yo gushima. Nukuri numvirije abaciye ngaha ingene bafise vyinshi bahakuye kandi bikaba bifise ico biriko birabamarira. Numva ari umunezero mwinshi cane cane kuri iyi koperative. Rero nobasaba yuko mubandanya kandi navyumvise ko mwebwe ari ivyifuzo vy'uko muzobandanya mwigisha, ko mwavuze ko muzobibandanya muratuma n'aba bose bari ngaha ko bobwira ushaka kuza kwiga akaza akabikurikirana, ko mubandanya mubagiye
mwumenya rero ko ishuri yo gukinjika iri mu Kamenge muri komine ya Ntahangwa.